Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino sheni ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivuga irya nino aho twabemereye ko turaje turabashikiriza amakuru atandukanye bavugwa y'amakuru mwaranyegejwe bivugwa mu butegetsi ziba zavuzwe mu binyamakuru ndetse n'ibigarukwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi byose turavyegeranya maze mukabikurikira mu buryo bw'idonido. Tubazaniye amakuru hadasanzwe n'amakuru avugwa muri politike aho umuriro uri kuraka muri ntare Rushatsi ni mu biro vy'umukuru w'igihugu aho hariko harumvikana icuka kibi cane mbere hakaba hari n'amakuru avuga ko iyi nteguro ya kudeta yoba yamaze kurangira. Turaza kububwira abari inyuma y'iyo mugambi wo kwikura ko Perezida Ndayishimiye yateje ibibazo bidasanzwe mu gisagara ca Bujumbura aho Perezida Ndayishimiye yahagaritse imirimo nka yose mu gihe yari agiye kwimbura ibiraya abanyagihugu bose bagasabwa kugara ibikorwa vyabo kugira baje kwakira umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Ivyo vyateje ishavu ridasanzwe mu banyagihugu, ivyo kandi biraza vyiyongera kuri ya migumuko twababwira ko irategurwa iyo yegere itegurwa mu gisagara ca Bujumbura. Hari abategetsi bo hejuru boba bavyinyegeje inyuma, muraza kubikurikira muri ano makuru. Hari izindi nkuru nyinshi cane twateguye tuza kugenda turabashikiriza, muza kugenda mwumva idonido byose muraza kugenda murabikurikira. Nizere ko maze gufyonda kuri subscribe. Ndakugarika n'umukuru w'igihugu muriro uri kuraka, ndakugarika ndetse na Prime Niyongabo umukuru w'ibiro vy'igisirikare c'u Burundi haba hariko harakogwa ikintu kidasanzwe. Ivyo rero bikaba biriko biraba mu gihe bivugwa ko Perezida Ndayishimiye yamaze kumenya ko akuye ndakugarika ibara rishobora kurwa, ariko ndakugarika nawe akabona ko atandi mahitamwo afise kuko kuguma ku butegetsi mu gihe azi neza ko Perezida Ndayishimiye atamwishimiye. Ibi navyo bikaba vyerekana ikibazo kidasanzwe kandi akabona ko nubundi atazomugumana mu butegetsi bwiwe. Ivyo rero bikaba vyamaze kuza kutoroha, nubwo Perezida Ndayishimiye we yavuze ko hari abantu bagomba kumutobera kandi bariko barica igihugu, ariko bariko barabikora kugira abakure maze asigare wenyene. Maze Perezida Ndayishimiye akavuga ko yabababariye ahubwo azogumana nabo, bati ntaho muzoja ati muzoguma ngaha. Perezida Ndayishimiye rero yamaze kumenya ko hari urwanko rudasanzwe afitiwe n'indongozi, izo ndongozi ziri kumwe nawe mu butegetsi. Ivyo rero bikaba vyateje ikibazo kidasanzwe. Namakuru menshi cyane nkaba yagiye aravugwa, nizera ko wamaze gufyonda kuri subscribe wasangiza na bagenzi bawe kugira nabo bamenye iba biriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi. Ariko nanone tugaruke gato cyane ku nkuru twabahaye ku munsi w'ejo. Hari inkuru twababwiye ku rugendo rwa Perezida Ndayishimiye rwateje uruhagarara mu gisagara ca Bujumbura aho Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yasasiwe ibikwembe mw'ibarabara. Abakenyezi rero bakaba barategetswe kwama bibangikanya ibitenge. Ndayishimiye ahonyora ko ibihano bikomeye rero bikaba vyari bitegekanijwe ku bataja gusanganira Perezida Ndayishimiye ngo nta gasukari ngo bazosubira kuronka, nk'uko vyavuzwe n'umukenyezi ari mu bajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura. Umugore wese ateza kuzazanya igitenge, bazanye ibitenge umugore wese amana shaka ndababwira abanyumba 10 ba chef d'aveni mwese mubwire abene gihugu banyu bose mutwara, twese tuzohurira saa moya ibura akuri 11 hirya barabara kwa Munyarwanda. Twese tugenda amwe mubwire abadamu abagore bafite ibitenge bazoza bazanye ibitenge. Umugore wese ateza kuzazanya igitenge kimwe, umukobwa igitenge. Tuzosasa aho umukuru w'igihugu se Barundi azoca kujya bimaze imisi ariko aragenda mu ntara zose. Ndasavye ndiko ndababarira niba ndavuga ngo ni vy'imigambwe nababariye, ntazagira kuza kuvuga ngo ni vy'umugambwe. Ndiko ndabatumirira nivye mwene gihugu se Barundi atwarira bene gihugu bose. Rero mwene gihugu muntu mu nyumba 10 bose uzonyereka abantu bazaye kandi nta n'isukari. Umuntu atazoba yaje ejo ntazasinzira ndamubone ku isukari saa moya amame saa 9 sinzonda mubone ku isukari ataje kwakira se Barundi. Uyu mugore ati amana shaka ndababwira abanyumba 10 ba chef d'aveni mwese havuzwe byinshi cyane havugwa ibitari bike. Mbere hakaba haravuzwe ko Perezida Ndayishimiye yateje ikibazo kidasanzwe mu gisagara ca Bujumbura, ati banyumba 10 ati igitenge igiturire ubutare
turarushe kweri mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza ngo abarundi muhendwa mubona none ni gute igihugu gishobora kuba muri ivyo bintu twokwita ubujuju kigatera imbere ati umugore wanje novunira ku mavi nsanze yajanye ibitenge naguze niyushakuya akaja kubisasira umukuru w'igihugu ngo ahonyoreko erega perezida n'umuntu yasizwe amavuta n'Imana bategerezwa kumusasira ibitenge ati namwe umunsi yaje iyo mu rugendo rw'akazi ati no kubwira abadame banyu bazane ibitenge bamusasire ati ndemeye bwa bundi bimwe rugurika yama ariko aravuga ko abo bafyitiriza ndavyemeye ati ntakekeranya none rero bavangura agatenge kanyerucari bashaka gushika kuki ariko biteye ikigongwe kuronka abayobozi baciyumvira ibintu nk'ivyo mu kujana ati mu kinjana tugezemwo kuko nubwo yasubiriye n'uwe yasubiriye arazi ubufyitirizi bwose yakoze ati ko butamukingiye hageze yaragiye atacamira ati n'uyo mukuru w'igihugu ndashimiye Varisito gose yoreka kwihenda kuko ibintu ntabwo biza kumworohera abanyagihugu barashavuye cane abanyagihugu barafise agahinda bati umugore wiwanje ndamufashe yashashe yatwayeyo igitenge niwo munsi tworarana twahukanye ku nkoni nyinshi 2005 cagugwa ibihumbi 4 amafaranga y'Amarundi mu 2010 cagugwa ibihumbi 8 2015 cagugwa ibihumbi 11 y'Amarundi 2020 cagugwa ibihumbi 18 ubu kigeze ku bihumbi 120 y'Amarundi nkaba mbeshe mu mpinyuze ati umugore wanje nsanze yagiye gusasa ibikwembe vy'umukuru w'igihugu ngo ahonyoreho twoca tubihereza ngaho jewe nibaza ko nk'abategetsi mu Burundi bagwaye mu mutwe bose ati none umukuru w'igihugu ariko arajandajanda nk'uko yiyumvira ko abanyagihugu ariko arahonyora ku gakanu bo batazomuhonyora ati kuva na kera umwami yarasasirwa uti utakizanye nawe ndabe iyo sukari ko azohora ayikorera muhira iwe ati ntuzi ko agihonyoye ko nyeneco aronka umugisha nyeniteka n'imirima ati urwo si urukundo ni amadayimoni niyinezerere aho nyanga ibitenge uko washatse ariko umwanya niwamuhanga nirya azofungura ati zizobanza gutoborwa nk'iza bunyoni ariko ntabyo namwipfuriza na gatoya ati birakwiye ko mutama asigasigwa asasigwa ibitenge ahubwo bazane n'amashuka ati ahubwo nibara kweri none ko mu bihugu biteye imbere abatware batiyemera nk'uko ati mutwishure vy'ukuri abarundi twikebuke umuntu agura igitenge ibihumbi 120 y'Amarundi hama aca twara mwibarabara abandi muhonyange ko ati canke koronka ibihumbi 120 ku Murundi mubona ko vyoroshe ko tutarigera tubibona muri Nigeria ariyo ya mbere itunze muri Afrika ko tutari yabibona bikogwa muri Amerika hari perezida twarisi ati abarundi mubaye abatwara muca mutugaya birenze hari igihe muzosanga twakangukiye rimwe twese bizobagora uwo munsi kandi bizobamaramaza ivyo bariko barabivuga mu gihe bavuga ko perezida Ndayishimiye atokwihenda gose ngo yumve ko ari igihangange yumve ko ari ibidasanzwe yumve ko ari ibintu azohoramwo yigira ivyo bintu ariko arigira muri kino gihe benshi babona ko ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye buri mu marembera kandi bakabona ko iryo ari rya nyuma ariko arakora bati ntiyarushije Bunyoni gukomera ntiyarushije benshi gukomera ntiyarushije Adolphe Nshimirimana kuba igihangange mbere ntiyanarushije we yasubiriye Petero Nkurunziza gukomera ariko nanone ivyo ariko arigira niyumvire ko ejo nawe nyene bizoba vyaheze ati abarundi turarushe ati ayo ntwaro y'agahotoro nareke kuyidushirako azane igitoro azane amazi azane
umuyaga nkuba ati azane amatara, ibindi vyo no kwidigadiga ati ntacamariye abarundi. Hari uwamwibukije agakuru ka Bunyoni ati Bunyoni muramwibuka, ku batamuzi yitwa Lengiyome Bunyoni, yahoze ari umushikiranganji wa mbere, yahoze ndetse ari umwe mu bihangange intakorwako ikongera ikaba intagondwa. Bunyoni hamwe na komiseri Desire Uwamahoro ni bamwe mu bantu batumye imisoro irenga 500 bagandagurwa bongera bahambwa mu kinogo kimwe muri zone ya Kanyosha. None ubu Bunyoni ari hehe? Gushika ubu Bunyoni sentare ya Gitega yamusabiye gupfungwa ubuzima bwiwe bwose hamwe no gufata amatungo yiwe yose, harimwo ca kizu kinini kiri muri zone ya Kanyosha. Amatungo aheze ashikirizwe leta y'u Burundi. Ni igiki umuntu yokwiga ko biriko birashikira General Lengiyome Bunyoni? Nkako isi ntisakaye uwo ari we wese yonyagirwa, na Ndayishimiye arimwo uyu munsi ni Bunyoni, ejo haraho yoba ari Gervas Ndirakobuca canke Reverien Ndikuriyo, ariko akataretse kaba agasema. Ati Bunyoni yobandanya yihangana kuko abakristu biwe bashikira kumusengera kuri Ndayishimiye, nawe rero tumwibutse ko akataretse kaba gasema kandi iminsi y'igisuma ni 40. Ati izi njyane ziri hagati ya Perezida Ndayishimiye na Gervas Ndirakobuca ntizizosiga ubusa. Ati turarindiriye ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kurwa kuko turazi neza ko ibintu bitoroshe. Agacerere ka Perezida Ndayishimiye ndetse na Gervas Ndirakobuca, agacerere ka General Prime Niyongabo n'ivyo bariko barategurira mu mpisho, ibi vyose birerekana umwuka mubi uri mu butegetsi. Mu gihe Perezida Ndayishimiye ariko yimbura ibiraya mu mirima iwe imuramvya, abanyagisagara ca Bujumbura barategetswe kwirigwa bamurindiriye kwigenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa 7 2024 kuva isaha 2 z'igitondo. Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bategetswe kugara aho badandariza maze bashirwa mwibarabara, biregwa ku ruzuba barindiriye kwakira Perezida Ndayishimiye yavugwa ko atashi Bujumbura avuye kugendera intara zose za ruguru. Imyidogo yari myinshi mu gisagara, benshi rero ntibatahura impamvu bategekwa kugara amabutike yabo bagahagarika imirimo ibatunze. Hari n'abatemeye impamvu bahawe ayo mategeko. Umunyagihugu umwe akaba yatwandikiye ati mwiriwe neza muvukanye ko wahora utohoza wamenye catumye igisagara ca Bujumbura cirirwa cugaye. Ati mu mpande zose nta butike yari yemerewe kugurura. Ati bagumye batubesha ngo umukuru w'igihugu agira arengane, izuba riradukubita gushika na noneho bamwe turiranda turataha. Uwundi we yanditse ati nukuri turarushe, dufise ubwoba, turakenye, nta mazi, nta mahera hari. Ati vyose vyadukoraniye ko kandundura. Rero uyu munsi Perezida Ndayishimiye ngo niho yarangiza za ngendo yahoramwo. Uyu munsi nitwakoze, badutegetse kuja kumwakira kuva isa 12 z'igitondo. Benshi rero twari mwibarabara tumurindiriye, twiriwe gutyo ku ruzuba. Ati nyakuntunga aca yigira mu mirima yiwe imuramvya gusoroma ibiraya, natwe twabujijwe akazi kacu. Nivyo yari yibereye gusoroma ibiraya vyiwe. Umuntu yumvise abanyagihugu bidoga yo kwibaza ko ari ikinyoma. Urubuga rwa X canke Twitter rw'umukuru w'igihugu nyene rwo rwerekanye ko Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe ejo bavuye Igitega baca mu murima wabo uri ku mutumba wa Mpehe muri komine n'intara ya Muramvya, aho bafise amahegitari barimamwo ibiraya. Uwo rero ni umurima mushasha tumenye uje kwiyongera ku mahegitari amajana y'imirima bafise muri Bugendana, Giheta, Rutegama, Bubanza, Karusi ndetse n'ahandi. Mu gihe rero abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babujijwe ibikorwa vyabo, bakirizwa ku ruzuba, kw'izuba rimena agahanga ngo barindiriye kwakira umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye we yari yibereye mu murima wiwe gusoroma ibiraya vyiwe. Bano banyagihugu babuzwa imirimo basanzwe batanga amakori. Abenshi mu muryango wa Perezida Ndayishimiye. Ndabibutse ko rero mu mwaka uheze amafaranga yo kugaburira umukuru w'igihugu yongerejwe inshuro 5 yari ategekanijwe. Uyu mwaka naho
inama nshingamateka yamuhaye inshuro zibiri yari yategekanijwe mu mwaka uheze. Abanyagihugu bakaba rero bakubitirwa kurwiza amakori y'ugufungurira umuryango w'umukuru w'igihugu, bakongera bagasabwa kwirirwa ku ruzuba bamurindiriye mu gihe ariko arimbura imirima yiwe, bikarangira aje kubigamba ko we ibigega vyuzuye amatoni y'ibifungurwa nta yindi ntwaro yari bwubahuke ibintu nk'ibi mu gihugu c'u Burundi. Abarundi bararushe kandi bafise intuntu kubera ubutegetsi bubi bubapfukamye mu nda.